sivyo? Arsene Bucuti wonyene no kugira abone muri Afrika y'Epfo bakoresha camera de surveillance hamwe na camera de suivi kugira ngo bakurikirane ivyo bintu. Uriko muravyumva ukacona Arsene Bucuti agiye kuresha Nelinat nabo yambaye akabindo cyabibazwe image rero cyo ngere togene komera Imana amashi buragakizwa. Yose nta muntu aza kubaberewe nkawe na Kigingi yayiteguye ntaza kukwitana amano zako. Kigingi yambaye buturatabutse mu ntambara zo yo mpagara imbere gute. Allo mubenze neza umviriza nkiva muhira madame yambwiye atumviriza ntushobora kugenda uko nyene kuko abantu benshi ko baribaza ati none irya sarbeti yambaye indani hari yiki. Et moi aussi je ne sais pas. Mumeze gute? Abaryohewe bagira uko kwanza. Abaryohewe bagira uko. None nabinjiye gratuit ku buntu namwebwe ntimuryohewe. Allo? Abaryohewe tugira uko kandi. Hari ikintu nkunda kwibaza cyane. Kigingi maze mukomera amashi. Mukomera amashi menshi Kigingi. Naraye neretswe mu ijoro ko hari umudayimoni yamuteye. Kuko nushobora kumbwira umuntu ashobora kugenda iburaya hama kagaruka ari umurundi. Ça c'est compliqué ntibitahuritse. Neretswe yuko ari umudayimoni wateye mu muryango iwabo ngomba ndamugire deliverance Kiginga hari aduze ibiganza hanyuma ndamwature ko kubohoka. Allo mumwongera amashi menshi cyane gose hanyuma tuje tubandanye turyoherwa. Abakobwa muri ngaha n'abamama mu giruku hari itandukaniro ry'abamama ba kera n'abakobwa ba kera n'abakobwa ba none n'abamama ba none. Umukobwa wa kera mwicaranye ko muri VIP umukoze kwitako yacahinduka gashakuraba ati ivyo ugomba kugira rero nibiki. Terega imigabo n'imigambi yawe nayimenye. Tugomba buhenda. Icyari rero gitangaje wewe baza gukoze kwitako kumbe yari yambaye urubutura rw'urukoboyi indani. Wakora kukumva ibintu bigumye ukavuga ati none ibi bintu nibikiga yemo. Ikitavuzwa rero no kuvuga ku munsi wa mariage yarari n'umosoro ukamurenga bageze mu nzu kubera ko ntiyarazi ibyo abagiye gukora. Hagaze no mwijoro umubye ati tugende koga cyangwa ati uwogana nande ukeneye abuhenera kuko ntavyo yarazi nukuvuga mwararamura nimba nijoro ryose ukakijya mu gatondo cyabaye umushusho. Amashi menshi ku bakobwa n'amama bakera vraiment oya vraiment mukobera amashini babanire. Allo nibo batwibarutse kandi urumva ategeza kuvyemanga uko nyine mugabo abakobwa bubu rero sasa la différence ufa kumukura kutako ngo yo sheri ngo nciye mpinduka ngo sheri ngo nciye ndagushaka rero ngo sheri ngo naregeya regera none regera none bya mgenzi wangu regera tubibone unisoba ya DJ merci beaucoup gira mgenzi wangu regera none uwo muri VIP none ko mutaregera canke barabaregeza abakobwa rero bakera umviriza wamaze gutanga icyo bita urunwano hari ifoto mwifotoza ngo hano nibifotoza arizo zose byari bitandukanye. Nukuvuga umukobwa wa kera ategezwa kwifatuka wewe wari wembere kumukora ku bitugo gusa wacugira uko hakacabaho distance hagati yanyu. Amashi menshi kubana barezwe naho nyene urumva uwamaze kubivuga mu rusengero ko mugomba kugira mariage naho byari bizwi wafata amaboko abiri ugakoza ku mutima ati ndakwizeye. Murabibona nukuvuga mwamaze rero kwandikwa mu komine hasigaye muhezagiro byose wa paseri mu kwifotoza mwifotoza muri abantu uko
tiyesa kundindeye mwamashi menshi ku bakobwa bakera yo ariko abakobwa rero bubure sasa nta mikino hagaze kwifotoza uyu se umuhungu uzubona sanga none ukavuga ati none ni nkende canke ni nguge ni mamfu urumva abantu ukasanga ari mu cyumba rero none mon frère ndi kuntera intoki genda hari ukazusanga rero sasa ari mu cyumba akashajyama akacaduza akaguru bijya bintu nibiki ninde yabibigishije ibintu byo guhininika mu mafoto ugasanga yafukamye igisusu akacadumura inyuma n'imisire ni satande ugomba urekure rero umva rero barahinduye usanga ameze uku rero sasa abakobwa barazaza bijya mu bikura hehe umudayimo n'aba yabafashe ngomba ndabasengereje nta burofu alo mwese neza ubiriza utazi igifaransa buhora ureke abakizi bagire bavuge atashongeza uzi uhore uvuge ivyo uzi umunsi umwe nibereye kuri station aho umumotari bariko barashwana n'abandi bagenzi biwe ti wewe uriyemera nta mahera ufise jewe Javisi moto yiwanje nta mahera afise tiyo moto si watazi mu bosi wayo tijewe mve ngwe kuvina bono nani ngo hanu jewe ni vere sako ngo jewe simveresa muri banke nta mu bosi numwe mveresa ko je ni vere sako aha bagiza tumve wa muntu binavuze mugabo harimo versema nespa yaragerageje abantu bize maternelle bakizi intoki ndimwe utayize ntiwiyemeye kuko ndashobora kukubaza verbe gonfler mu kilatini est-ce que tu sais comment gonfler une fille qui est maigre n'est-ce pas mumeze neza umviriza ntera high five mugenzi wawe reka kwebanira ngo VIP geruko high five high five ngo jendi mireye jewe jendi mireye ko batita jendi mireye jewe alo ubiriza abantu mwinjiye ku buntu mutaronse ibinyobwa mukiriza intoki ngomba nkora igitangaza ca nyuma kugira ngo namwe bwe mushikirwe ni bande umviriza ukaba utavyizera nta kundi imana ikundinde alo mumeze gute mumeze neza umviriza rero babwire rero sasa abahungu muzi ko mudafise amafaranga mukiresha muriho ntashobora kwemera ko bahari hari abakobwa bangana uko kwivyimvya gusa mubwira ati none kudakomanda mubaza ati kudakomanda none kuguma wivyimvya umyora amaso mubaza ati kudakomanda uri kuntwengera none iyo ntwengo ndayiga ukaca wibabuza wazanye umukobwa w'abandi ngaho urumva ngo ngo je suis riche ngo je peux te servir umuserva mu bikigaja mugurire none muhero high five ati darindiye rero indi commande umviriza mukuresha bemumanza kuraba mugira ivyo mufatiyeko ikintu cyambere mugomba gufatirako mugomba kuresha abakobwa bafise amatwi manini manzu hindukire uraba abakobwa mwegeranye ko bafise amatwi manini ugasanga afise ubutwi buto uyo muntu mwirinde abakobwa bafise amatwi manini karite yabo ya mbere bumva gose abo rero abo bakundwa n'abamaso kuko abamaso ari kugikwa hejuru bisaba ko buga kugira ngo wumve ntakoreshe ingufu zibiri zo kubaka nizo guhamagara abakobwa bafise amatwi manini babaza ati wewe mu maso mukundanye yitwa ndi yamukubwiye iciza cyabo bakobwa bambara amaherena y'utuvise gusa
raba ugasanga yambaye utuvise gusa umenye ko ari muri kategori amashuri menshi kuri abo bigemera hanyuma. Hanyuma ikindi kigira kabiri ugomba kwihweza, ugomba kuraba umukobwa afise akaganza gatoyi, kuko umukobwa afise akaganza gatoyi ntajya gose, kuko agenda gushikira kubega irobo nawe umaze kubega ikiro. Amashuri menshi kuri abo bigeme emwe na jene we narondeye yo ndamubwira tumviriza madamu, ngomba uncumbire ngari ya dudu y'umuhero, hanyuma tuyabize kukibakure kiri cyuzuye isosi n'indagara zitatu, twe turakoze. Alo, ikindi mugomba kwitwararika naco ni kuraba umukobwa afise igisinsiri kinini. Abo muri vya ivanze mu baharabi byo bisinsiri vyabo, kuko abakobwa bafise ibisinsiri binini bagira ingorane yo kuronka ibirato vyoroshe. Murazunguruka amagareri yose amasoko yose mukabura, ni komande. Gusa ikintu nabonye kibafota neza, bagura yebo. Abo nabo bakundwa n'abataxivero. Abataxivero aho uzomona wese usanga afise umukenyezi afise ugo rurenge aguhonyoye umenga ni imvubu ikwatatse. Amashi menshi y'Imana kuri abo bantu. Oya ni mubaha amashifro mureka kwabanira kivyo bintu. Ukamwigarisha mwigira aba VIP. Akanyuma rero mwabahungu muze murondera umukobwa afise iminwa minini, kuko umukobwa afise umunwa munini ni sawa, ufise gato yidumbukizamo mu gusoma ni ndabirwa muri kumati apana bya bindi byo gusigana. No umenga ndi bido bakuye mu murumwe umwe w'ikitumba amashimanshi kuri abahungu bafise abakobwa. Abakobwa rero mwe nabo bakundwa n'abahungu baba DJ Zenobino mu kamera amashigose, DJ Zenobino mu amashigose, kuko umva bacha bavuza indirimbo mwijoro baguma bumva ibintu bivuga ngo bakasha bibaza ati nibindi nibyo ni mu vyihoza. mumeze gute oya vraiment umviriza je ni mungareko. Moi, j'ai mon avenir. Mais la high five pour moi comme vraiment. Si avenir yawe imeze gute? Uri kurayirabura yibona. Ayila dagozete. Ndiko ndafashwa. Hallelujah. Ndiko ndabona hariya mu bantu yambaye isentiri isa n'ubururu. Arafise ikibazo cyo kubura inguvu zo mu gitanda. Ndagifashe mpera Imana iracishuye. Sema amina. Sema amina. Kumbe habari benshi. namwe mwakiri inyishu z'Imana. Amen. Bariza mugenzi ati mbewe buryo uratangishe kanwa mwishengero. Mubaze rega hari bo usanga batazitanga kuma bivyimvya ngo ariko rasorora. Kuko ibikorwa dukora tweko twubakisha inzu hehe mw'ijuru. Ibaze rero ni wasanga inzu yawe idafise toilette na douche vy'indani, ugasanga usangiye toilette n'umubanyi naho nyene y'ibiti. Ndiko ndamubona rero kigingi yagiye gutira toilette ku mubanyi. Ebana nguyo yatunye mwikona mwene guti, ariko aramyora amaso yabuze kungena ashobora kugira ya eforo yuko akacabwa ati ona sinoraba uruntu gurunonko shanke gwibabe ni hanaguze. Umumareka Gabriel akacamufata tegigingo riko na matwarete yo mwijuru. Amashimenshi ya umviriza turacabandana. Umviriza ibi rero biri seriye, byambweze ngo biri seriye. Tinimba wamenyeye gufyina ufyine kubinda ati bibiri seriye. Mushimira Imana kubona yaratanze ubwenge tukaronka impuzu yikomera amashi. Wewe ugomba ikomera Imana amashi nkureke, kuko mpora niraba muri douche kavuga ati mugabo n'umugore wanje yihanganiye byinshi. Turabona zino taye vrema. Oya muze kugira exercise basi iwanyu nkarati none bya bintu abakobwa banyirukira kubirihe ntabiraba nk'ubu iyo abanari nambara kabindo uri ibaze umva ico gicapo twese ngaha twambaye utubindo umva buri kuramuhenda ngo uramukunda akaca amazi atuhindukira turabe kunyo akaca sango gwaye mbandakara tewe wonjana hehe ugwaye ibintu by'ibihara nk'ivyo
mugabo usanga yuko bariyemera basura bivyimvya. Shimira Imana rero ko yatanze impuzu. Ihe image Arsene Bucuti. Sivyo? Arsene Bucuti wanyene kugira abone muri Afrika y'Epfo bakoresha camera de surveillance. Hamwe na camera de suivi kugira ngo bakurikirane ivyo bintu. Uri ko muravyumva? Ukacona Arsene Bucuti agiye kuresha Nelinat. Nabo yambaye akabindo cyabibazo image rero cyo ngere togene. Komera Imana amashi muragakizwa. Yo! Imana ni gitangaza vrem. Mungu ni wa maajabu. Mungu ni wa maajabu. Mbaliza mugenzi wangu iyo mpuzu siyo watiye. Mubaza ati mbese iyo watiye. Musi umwe nigeze gutira impuzu. Shangenda kwinibabura nyene ku mukobwa nagomba kuresha. Kubujambo bwinshi abantu twakoreye mu family Kenya Imana yaduhezagije amajambo. Ubujambo bwo kubesha uregeteza uvuga wivyinga muri ugo rugo. Ebana nguma ngira ukuna agapantaro k'abandi. Kumba ko gapantaro sinamenya ko kamaze gutabuka mu ntambarazo. Cyane ndicara imbere bana y'uwo mu mama ebana nguma nivyimvya bari bateze isombe ziri mu kinono mvuga ati ngomba ndagihofore. Nari na winzu ebana umusokoro wari uri mwati ndawununuza. Wose mu kanwa. Ewe yo ibara ryaraguye. Akana ko muri mu njyango ngo mama ngo isosiso yirabura ngo isosiso nguri ko n'umushasi ngo mama ngo hariyo n'amabiya abiri